ndabaramukije barundi kazi umwe wese ndibaza ko agowe neza aho aherereye kuri uno munsi. Hanyuma hari amajambo menshi nyumvira kano Nakamaramaza uyu aravuga ati tugaruke kubivugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi aho bongeye Giraze Ndabirabe ku mutwe w'inamashinga amateka atowe ku majwi y'ikivunga n'abashinga amateka naho ngo atariwe umukuru w'igihugu bashimiye yari yipfuje gushira kuri ubwo burongozi. Murumva amajambo y'aba journaliste hari bitutsi byinshi, hari amapost, hari amarticle, eka ibitangaza makuru bimwe bijejwe gufovya, bimwe bijejwe gutuka no kwifatira inzego n'indongozi n'igihugu cy'u Burundi muri rusangi biri mu muvuduko udasanzwe mu gucoza inama nshinga amateka. Guhera ku ndongozi y'inama nshinga amateka ariwe Giraze Ndabirabe, ivyo bamuvuga ko gushika naho baja kubitamika ikinyamakuru c'abazungu cha France 24 niba ari France 24 sinibuka kai France 24 canke TV5 Monde gusa iconzi cose nuko nasize ndabashiriyeho commentaire bibaye ngombwa ndaza kuyibashiriraho. Kandi hariho nundi muhungu nabonye n'umupapa kumbure ko nta foto iriko nabonye nawe nyene yagize commentaire no Murundi ari umupatriote nashimye ivyo yabandikiye. Kandi nabonye ko na bene ijya televiziyo nyene yabishizeko bariko barareagisa. ngo ntiyariwe mahitamwo ya mbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umukuru w'inamankenguzamateka irangiza Giraze Ndabirabe akaba yongewe iyindi manda y'imyaka 5 yatowe ku majwi 109 ku 111. Ndabibutse ko n'amashinga amateka yiganjemo ibice 100% na CNDD-FDD bwambwe uheruka gutsinda intebe z'abashinga amateka mu matora aheruka yanswe. Ngo kandi iryo torwa rya Giraze Ndabirabe risa n'iryaje kuvyonga ngo umugambi w'umukuru w'igihugu nk'uko bivugwa na RFI. Ngo nyine icubahiro Evariste yabari yateguye gushira ku mutwe n'amashinga amateka umwizigirwa wiwe umuchef de cabinet w'igipolisi Leonidas Ndaruzaniye. Uyu nawe ngo akaba yari yamuciriye inzira nziza ariko atari yiteze ko Giraze Ndabirabe ahava ahakana kuva ku ntebe y'ubushinga amateka. Akanama k'inararibonye k'umugambwe CNDD-FDD kagizwe n'abagenerale bayoboye umugambwe CNDD-FDD kahisemwo kuja ku mugongo w'inyuma Giraze Ndabirabe umunyapolitike avuzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Rero nashaka tubanze imbere ko twinjira ibwina igituma hari amajambo menshi ariko aracoza umushinga amateka Shabani n'indongozi n'amashinga amateka ni n'amashinga amateka muri rusangi aho babacoza ngo ni n'amashinga amateka ya Shabani ngo ni n'amashinga amateka y'abatizi. Ibi navyo bikavugwa na Pacifique ni nahazwe Chimamanda Antoine Kaburahe bamwe mu baserukizi ba MSD n'imbare Epitasi n'abandi benshi nyanka Burundi n'abandi bajene bamwe muri babandi bagira manifestation bagahungira mu Rwanda bagahungira muri Uganda bagahungira hari hirya na hariya mu mihingo itandukanye ya Afrika y'ubuseruko. Abo nibo bakreye amakonti anonyme abandi bakreye amakonti barayabloka niho muzomubonera uwo muntu iyo akomanse ikintu cyo gutukana ugiye kuraba profile yiwe usanga iri block iri veruye cumenya ko uyo muntu ari muri ryashira hamwe bakreye no just genda byita ngo n'uburobo bwa Pacifique bakreye bujejwe kuza kujya nyene wandika agacaza message automatique. Rero dutandukanye ikintu kimwe ibi ngoma ndabivuga mfatiye ku ka video baguma bapartaja umukuru w'inamashinga amateka Giraze Ndabirabe yavuze ariko arabwira indongozi zatowe mu namashinga amateka nshasha azibwira ati muracari bato vyoba vyiza mwize mukongera ko amashure mukabandanya amashure kugira muronke diplome. Uravye benshi muracari bato abatari bwaheze nk'amashure baze baraba ingene bokongera ko diplome kuko aha witunganije neza umwanya washobora kuronka arayo murazoheza ako kanya muzamuronse ntimuzogapfisha ubusa. Iri ni shure. Haro n'ahandi yavuze ati ngo bisaba ko umenya ordinateur ngo kwera mu namashinga amateka ngo ntitugikoresha impapuro. Ikindi mwo kwitwararika aha mu namashinga amateka
twarabye hasi hejuru dusanga ko ibintu by'impapuro ukoresha impapuro ni ibintu bigoye kandi bitwara ubutunzi bwinshi. Twebwe hano dukoresha ama ordinateur za mashini nyabwonko. Umwe wese nuko dukora hano. Mwige rero abatari babizi, mwigishe bidatevye gukoresha imashini nyabwonko, kuko nta muntu azoguha urupapuro document zo gukorerako, reka ziza mu mamashini. None kwanza ubwa mbere na mbere nta kosa na rimwe muri ayo majambo yose Gérard Ndabirabe yakoze. Yareka arababwira niwe abakurira, niwe amaze n'imyaka myinshi mu nama nshinga amateka gusigurira abashinga amateka bashasha ari n'ubwa mbere bahonyoye mu nama nshinga amateka kubabwira ati twe dukora uko. Ni nka kujya uva muri BRB ukaja muri Ecobank bakubwira twe dukora uko. Ni nka kujya uva muri Bankobu ukaja muri OBR bakubwira ati twe dukora uko. Ni nka kujya uva muri Burundi Brewery ukaja muri Brasserie bakubwira twe dukora uko. Burya bamwe mwamenyereye amaparete amakazi yamo yateruza intoki twe ngaha dufise ama elevateur. Rero baca bashingira kuri ivyo ngo n'amashinga amateka ngo ntiyize, hama bakongera bakibasira bamwe mu bashinga amateka, ariko muri rusangi imvugo niyo gutuka inama nshinga amateka yose, aho Pacifique nini nahazwe Antoine Kaburahe banditse ivyo bita amarticle canke amapost bavuga ati ngo twiteze iki kuri ino nama nshinga amateka ya Shabani ni umwe mu bashinga amateka baserukiye abarundi ava mu ntara ya kera ya Muyinga. Baragerageje gucafuza inama nshinga amateka, aho bongera bakavuga ati ngo nta inama nshinga amateka y'ubu ngo ni gitangaza, ngo ntibize inama nshinga amateka, ngo ntibize ngo inama nshinga amateka y'inkandagira bitabo. Abo ni bacimamanda umwe basike batazira tete vide kubera agenda aratukana n'abantu bose abonye. Rero ikintu nshimye kuza kuvugana namwe ni iki, Barundi tuzoze turaraba mbe abantu bafata iya mbere mu gutuka, mu gucoza kwanza leta, mu gucoza inzego, mu gucoza umuntu ku gatwe kiwe uhereye umukuru w'igihugu uyo Gérard Ndabirabe, ba Geruvendera ko buca. Indongozi nyinshi z'igihugu cy'u Burundi barashaka kuzifatira no kuzicoza mu kuzisungarako. Kimwe umuntu atuka indongozi arangwa no kutagira indero, abari umutandero d'office. Umuntu atuka indongozi kubaha niko kutagira indero, nta kubaha bafise. Ico ni kimwe, kuko duhereye ku ijambo ry'Imana riratubwira twubaha indongozi. Tugiye iruhande twihojeje ijambo ry'Imana, amategeko aratubwira twubaha indongozi. Rero ibintu byo gutuka indongozi bigiye kuba bigiye kwihibara canke bigiye gukomantara canke bigiye kuba umwuga inyuma ya 2015. Ndabasigurira inyuma ya 2015, muri 2014-2015 ijya process ya 2013 plutôt gushika muri 2015 biteguragira kugumuka, bitegura kubita kudeta. Bari biteze ko bazoresisa bazogera ku ntego bihaye, ariko bamaze kubona ko vyanse kandi bakaba bazi ko umuntu yakubise kudeta yagerageje gukura ubutegetsi ku nguvu. Abapuciste bahanwa n'itegeko mpana vyaha, amategeko abafata, bariraba barisuzuma baravuga ati twebwe ngaha ntaco tucambariye, reka dufate ya mbere tugenda. Niho bagiye bikoreye babajene bahenda muri manifestation, bo babarunda mu makambi ngaho mu Rwanda, ba Pacifique ba Muhozi nabo nyene baciye mu Rwanda, kandi harona bamwe muri bo ba Innocent Muhozi umengo baracari mu Rwanda, na ba Renodi Butare baracari mu Rwanda. Pacifique umengo naho aragenda Belgique kubera arafise ubwene gihugu bw'ububirigi, ni Bergo Burundais. Rero
nje kuvuga kuki inama nshinga amateka aya majambo muvuga ko yisuzugura inama nshinga amateka yarize yose nta muntu ari mu nama nshinga amateka atize ndabisubiyemo nta muntu numwe ari mu nama nshinga amateka atize inama nshinga amateka y'u Burundi yarize imvugo mwafatiye ko y'umuyobozi w'inama nshinga amateka Geraze Ndabirabe ntiyavuze ko abashinga amateka batize yababwiye ati ahubwo yabahaye impanuro kivyeyi ni nko kuje bombona bakavuga ati Fleury uracari muto ongera ko amashuri yababwiye ati ni mwige mwongere kizindi diplome ntiyababwiye ngo ni mwige muronke suvuga ati ngo ntibize ngo no kumaruma benshi bako bibasira Shabani nivyo nabonye ba Pacifique n'ubundi bupeti bukoresha imboga ngurukana bumenyi Honorable Shaban umwe asarukira ntara ya Kera Muyinga niwe bako baribasira ngo ntiyize nkandagira bitabone mufise preuve iyihe mufise preuve iyihe ko atize ninde bakuranye ninde babanye ninde biganya fuma avuga ati uyu yagarukiye mu wa mbere canke mu wa kabiri ofete abarundi ni muca kenge murabe objectif so gutuka Shabani objectif niyo gutuka inama nshinga amateka yose bayigire ko inama nshinga amateka ari bijuji batuka inama nshinga amateka baciye kuri Shabani canke kundi mushinga amateka ari hajya atowe kuri no manda bacengetera baciye kuri iryo zina ariko ico bashaka gushikako no gutuka inama nshinga amateka yose kuko uvuze ati ngo indama titre uravye ibintu bako barandika ngo inama nshinga amateka ngo ya Shabani ngo tuyiteze kwiki ngo inama nshinga amateka ngo ya Shabani muyibona gute eske Shabani no warongoye inama nshinga amateka Shabani numwe mu bashinga amateka kandi Shabani leta irindi mwizera intara ya Muyinga bari abayobozi bose harimwe abiza harimwe abigisha harimwe abadokteur harimwe abaganga harimwe ababangahe Bujumbura harimwe ababiburaya muri diaspora barinze bamwizera bakavuga ati gende duserukire nuko bamwizeye mutegere neza abantu bacavuga ati oh Fleury maramara araba uje kugira ukuntu wowe dusigurira harakunda kumbya ngo ngo dusigurira rega si kibazo cyo kubasigurira ni kibazo cyo kutumva kwanyu mutandukanye kw'ishure hari ibintu twiga kw'ishure ubigasaba ko habaho abana b'ubwoko bubiri butatu d'ailleurs umwe yarumvira kw'ishure tukiga ibintu byose akava kw'ishure ari full ari plein naho mubaza interrogation itora hakabaho no yundi kugira bitore habaho cours du soir niho mwabonye abanyamuji kenshi baca barondera bigisha baza kuranforsa abana nibisigura kujya mwana we atabwenga afise no ko ahubwo ntiyabitahuwe baramuranforshije hakongera hakabaho n'umwana atigera yumva n'ikintu na kimwe kw'ishure rero mwebwe igituma n'abafata umwanya nkaja ngaho ko no baho umuco ndabasigurira ni kugira mbanze nkureho izo mvugo zo gucoza igihugu cy'u Burundi mbanze nkureho izo mvugo zo gutuka indongozi mbanze nkureho izo mvugo zo gusharika no gufuhira no kuburira indero indongozi objectif ya mbere yo kubona je mfungura video nkakora video nka postinga objectif ya mbere ni désintoxication gukuramo iyo sumu muri ko murashira mu Barundi iyo sumu muri ko murashira mu Barundi reka tugende Indonida mwe muramuzi umuntu yabaye mukuru w'igihugu ca South Africa Afrique du Sud kiri mu bihugu bitano bikomeye ku isi bigize banke canke urunani rwitwa BRICS Brazil Russie n'ibindi South Africa ni ihereza rero South Africa yaratwaye n'umukuru w'igihugu atize apana ngo ninkandagira bitabo ishure nta niryo yigeze abona yitwa Jacob Zuma Uganda yaratwawe n'umukuru w'igihugu atize Idi Amin Dada muri Afrika
abantu babaye indongozi batize kandi bakayobora neza bakandika amateka barahari. Mugo je sinje guhagarara mutegere neza kuva ntangura video nabwiye sinje guhagarara kuko utiga canke no kwiga. Mbega abashinga amateka bize bakigishwa n'abazungu kuri Buyoya batumariye iki? Abashinga amateka bize bakigishwa n'abazungu kuri Bagaza batumariye iki? Ikiniro gihari ni jalousie kuri Pacifique, mbere kuri Pacifique na Antoine Kaburahe. Bage batipe apart yuko bafise iyindi objectif yo gucafuza igihugu cy'u Burundi gushika ngo kunaniza leta basi. Hari ni sabotage, umva harabaho ama sabotage économique, sabotage n'izindi. Rero bo bafise objectif yo gucafuza igihugu cy'u Burundi, abarundi musesemwe mwirevolte mubone ko menga ibintu CNDD-FDD yananiwe gutwara indongozi zigenwa uko zishakiye gauche à droite amatralala, niyo objectif bafise. Mugabe ikintu je nicaye ndiga ndaraba Pacifique na Antoine Kaburahe. Antoine Kaburahe nababwiye ko irebergo Burundais yize za Buraya, yarize Belgique umengo na Canada yitangaza makuru birimo. Pacifique sinzi yo yize kandi bajya batama barashaje bakaba basaziye ubusa, bakaba bashaje ataco basazanye. Tegere neza rero nta kindi kintu boshira imbere atari kubona umujene ha Shabani abaye honorable à son âge, bobo à leur âge bariko baratsemba abantu, bobo à l'âge do Shabani bari mu gisanze sheke, nta kintu na kimwe c'ivyunguka c'inyungu bariko barakora. Mugombe murabe n'utu tuntu bafonze unovuga ko tubahaye izina mu gutuka indongozi z'u Burundi no gutuka igihugu cy'u Burundi. Focode ni 2001-2002. Iwacu journal Iwacu 2008. Renaissance tere Renaissance Innocent Muhozi nayo nyene ni muri iyo myaka mbatari muri 2012 yoyo. Aya ma société civile yose na yavuba. Ibi byose bigaragaza ko kuri Buyoya bari bashonye, bari bakutse. Nka Innocent Muhozi mbatari Antoine Kaburahe avuka muri 66, harumwe afite imyaka 50 n'undi afite 60. Pacifique ni nahazwa avuka muri 1980. Kuri Buyoya bari bakutse, barakuze cyane gusa bakuriye ubusa, bafite na jalousie. Barabona ko atakintu na kimwe bariko barashabokora, barabona ko bicafuje ku gihugu cy'u Burundi, bicafuza ku Barundi. Ingorane banafise n'umukoshi banafise ivyo badendekeranya vyose. Harugwaruka rw'u Burundi gwahagurutse kugira rubisuke mw'amazi, rugaragaze ivyo babanyegeza. Ne kwako n'umuntu aza kuvuga amahoro yanyegeje igipanga inyuma. Pacifique nateguye ndiko ndategura compilation, ndiko ndategura ikiganiro gihuza wewe Pacifique Innocent Muhozi, Antoine Kaburahe, Reno Zibutari, Ketini vy'abandi. Mwese uko mwagiye hamwe n'indongozi zimwe mu zirongoye ama société civile. Umwe wese n'amadetaye yiwe, nico yakoze, n'ivyo yamaze, n'ivyo yagerageje gufuruguta. Mwebwe rero mwagiye gukreye ibi mukreya kuri CNDD-FDD. Pacifique yatanguje ikiganiro citwa nimba atari gisata citwa Ndondeza muri 2016 mu kwa kane. Ico gisata yagitanguje kubera iki? Yavuze ati abajene twabashutse, ubu nta gisigaye barabonetse mu ma video kuko abazungu bari bahari, RFI, France 24, Renaissance yenye n'ubwayo, RTNB, ama TV online mu Burundi ntihari bwagwira, bari bayafise nabo ngira baranyene barafasha amasanamu. Bavuga ati abajene benshi baragaragaye muri manifestation bumigumuko bica baturira, imbonera kore zaraturiwe, amazu bakiba, abagore bagafata ku nguvu, ubwana nuko ikintu cyose bahuye barakora kuko bavuga bobo ngo ni manifestation pacifique, mbwo yari manifestation de colère kandi yari migumuko ntiyari manifestation nkuko umwubahwa w'Inyamitwe yabivuze. Ni gute umuntu yo manifesta? Byagaragaye ku mafoto Reuters yafashe
afise umupanga na Kalashnikov. Rero aca avuga ati reka tushire igisata citwa ndondeza, kuko bajya abajene twaroshe bakabijamwo bakaguma mu gihugu cy'u Burundi ntibahunge, uwo bazofata tumenya aho zoza turavugira tumutabariza kuko nitwe twamuroshe. Iyo ni option ya mbere ya ndondeza. Option ya kabiri ya ndondeza ni kugira strategie y'aba Pacifique yo kuza baranyuruza, yo kuza baragira ivyo bagira bijyanye no kujya bavyita, baca bongera bagaruka bavuga ati ni murondeze naka, turasavye muturonderere naka ararondegwa, yanyuruje itariki niyi, yaciye hana, mugabo turashima. Kuva aho duhagurutse twaza turavuga ati none ni gute Pacifique amenye imodoka yamutwaye, aho yakatiye, aho yahagaze, aho igeze, ico bamugize n'ivyo bagiye baramugira mu muduga. Nujya banyuruje agaruka agatelefona Pacifique akabimubwira. Nibage banyuruje bajya haravuga ngo ni baba ngo bari babiri canke batatu, bagarutse baratelefona Pacifique barabimubwira. Ivyagiye birabaro long trajet ariko aranyuruzwa. Toza murakoresha ubwenge mwa Barundi. Rero nta kamaro ko kuja ngaho mubesha abarundi mucoza indongozi ngo n'amashinga amateka ngo ntiyizi, n'amashinga amateka yarize. Sinshaka kwirirwa ndakudondagurira, rabaho nyene uyirongoye ntiyize, icegera ciwo ntiyize, icegera ca kabiri ntiyize, ijya kabine y'abashinga amateka ntiyize, secrétaire mu n'amashinga amateka ntiyize. Ubu noneho harimwo ba Tibet ntibize, harimwo n'interetse Martin honorable ntiyize, harimwo ni benshi 111. Ni bangahe ku bwanyu batize?